asanzwe mukuru w'igihugu burya siwe none yokora wenyene, none abahanuzi biwe bamwe baragwaye, aba mutungane bakuru baragwaye. Ne tugirene tuze turashima ibyo tugaya ibyo dushima tubishime, abantu nk'uko gwashizeho ni beza vrema. Muganda ndabasaba n'umushikiza wanza mukuru w'izinza wa Republika Mufasoni Roza ntaromere nka Ronari aza n'umukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ishimishwa ngo commission muri parquet general ya Republika. Umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imivyango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo bacamushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora Nyarucari akaguma arenganywa ya dose ikazoguma izunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakoze bya furambi bagume biryoherewe bibereye aho dosiye zibe. Nukuri hari imanza z'abantu banduka zigacibwa abene igihugu bakitura amasentare yose imanza gisaganirizo, izo manza bacaba batwara amasentare bakaziboroka gushika n'abatwara sentare ntanyuzwa bonyene bagategeka yuko abarenganijwe abatsinze badashikira ivyabo kubera inyungu bavugana n'abatsinzwe. Uyu munsi turi kwigenekerezo rya 8 kwezi kwa 4 no mwaka wa 2026 Mishama Joto turamutse dutanga iganiro ku banditsi n'amesha makuru kubijanye n'itegeko ryasinywe itariki 12 kwezi kwa 3 umwaka wa 2026 ryasinywe na Yesu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, itegeko rishiraho amasentare mashasha ndetse n'amaparike yayo gushika no ku masentare y'intango kw'izone yose y'igihugu mu ntumbero nabo twabonye muri ejo twagiye turumva yo gukomeza ubutungane. Twagomba tugice tuvuze rero ku mpamvu ibyo tuko turabona itegeko ni ryiza ryaragiyeho itariki 12 kwezi kwa 3 ngo twabivuze umwaka wa 2026 mukuru cy'u Burundi yarisinye. Mugabo ro gushikira isaha tugombye kugico tubivuze ko muri Joto gushikira tuko turavugana iri tegeko ku ngingo ya ntirashirwa mu ngiro nkuko byagategezwa kuba rimeze, kandi ririko riratera bizana ingaruka mbi zimwe mu bene gihugu bitura inzego z'ubutungane. Atwagomba tubabwire tubamenyeshe impamvu. Turavye ingingo cyo bita article ya 12 iri tegeko ivuga yuko ibintu byose bitandukanye n'ingingo birahagaze. No kuvuga mu majambo make mu mategeko tubona yuko guhera itariki 12 kwezi kwa 3 umwaka wa 2026 no kuvuga amasentare yose twita amasentare y'igihugu akukira intara za kera, amasentare y'intango akukira amakomini ya kera harimo na cyaroze cyitwa meri ya Bujumbura. No kuvuga ivyo bintu byarahagaritswe n'amaparike akukira amasentare n'amaparike ya Republika y'intara zahora zari 18 twongeye ko na zitatu z'amakomini atatu yahoze cyitwa meri ya Bujumbura, mukaza ntahangwa na muha byose bya isatu kuvuga itariki 12 ivyo abo masentare no maparike na masentare y'intango mu mategeko ntibikibaho. Aha muri Joto tugombye kuvuga ikirere ubu tugize iganiro itariki 8 no kuvuga hasigaye iminsi 4 gusa ukwezi guhere mu gihugu cy'u Burundi
amaparike n'amasentare twavuze y'igihugu n'amaparike y'igihugu ku ya Republika n'ayintango y'amakomine ya kera vyarafuswe ntibigikora. Mugabo tugatangara ukuntu ivyo vyafuswe n'ingingo kuva itariki ukwezi gomba gusaza imisi 14 bitakibaho bibandanya bikora bikakira bene igihugu babitura bagaca imanza ndetse n'icyo twita ministère public amaparike agafata n'ingingo zo gufunga abantu no kubafungura kandi atawubasha bagifise mu byo twita competence judiciaire. Twishimikije ingingo ibwirizwa nimero 1 akarongo hagaze 26 yo kuwa 26 mwaka wa 2023 risubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 17 kwarante mwaka wa 2025 ku karongo karyo ka 8 karavuga karatomara neza yuko amasentare n'ivyicaro vyayo n'igitigiri bishigwaho n'itego ry'umukuru w'igihugu bigaca bitangura gukora. No kuvuga ubu rero twaviye itegeko abacamanza no munsi batwara amaparike twagomba tuce tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko tumenyesha umushikanje w'ubutungane no mukuru wa sentare Ntanyuzwa twishimikije ingingo ya 10 y'iri tegeko rishasha rishira amasentare mashasha yuko bagiye mu gacerere mu gihe uno munsi tuko turavugana atabutungane atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko, kuko amasentare mashasha n'amaparike nta bacamanza n'abamagistra barigera bashigwayo kandi n'abazirongozi zishasha ntabahari. Nukuvuga majambo make twabatumeje muri ajeto yuko dukebure mujanye ubutungane dukebure mushikiza umukuru wa sentare Ntanyuzwa cyo tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko turavye amategeko baronda abanyamategeko babizi mu nzego zabo ingingo ziko zirafatwa n'ubutungane n'amaparike atandukanya yahora izo ngingo mbe bazozitwa ngwiki. Umwene gihugu yatsinze urubanza muri ikiringo tuburamwe imisi 4 ukwezi guhere, mu gihe yatsinze urubanza rogwanka ko gwaciwe n'abantu badafitiye uburenganzira, mu gihe umuntu yapfunzwe agafungwa muri ikiringo amasentare atarajaho kugira ngo amategeko yubahirizwe, ufunzwe hamwe ari kwitwara akitwarira igihugu n'abamupfunze ko yapfunzwe n'abantu kuri manda ya procureur cyangwa mu magisa adafise ubwo bubasha. Izo ni aho nta kosa izoba ririmwo. Izo rero ni ingaruka mbi cyamvuga hanini sinovuga umukuru w'igihugu ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare Ntanyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bagashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro. Tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri arishoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira n'izindi zabuze ico twokwita orientation kubera abahagarariye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kukujizo manda. Bagarore muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ya kera twege muri joto twayiko turakurikirana urubanza rw'umupolisi yishe umuntu hirya ejo haheze. Mbese nayo nkuru y'igihugu ya Mwaro ya kera na parike ya Republika ya Mwaro ya kera mu itabo dufise no munsi hari sentare y'igihugu ya komine ya Nyabihanga na parike nkuru ya komine ya Republika ya komine Nyabihanga. Nukuvuga wategezwa kuba urubanza rw'ikibiriraho. Jewe naratelefone abacamanza batwukira sentare nkuru ya Mwaro na parike ya Republika ya Mwaro baranyemeje yuko byumvikana ka rubanza rw'ikibiriraho infraganderi mugata competence bafise
yo gukora urubanza arosha niyumvira none ko fragande urubanza rw'ibiha rufise kiringo rumara sentare yafise ubasha competence nyabihanga na parike ministère public yo kwisezisa sentare ibiringo bimaze guhera biroca bigenda gute bigende gute nkuno munsi ndabakarorera hari abantu nk'ubu n'akarorero nguma ndabakarorero kamwe nk'ubu ari muri komine Gihanga ya kera iyo ari sentare ya Gihanga y'intango ya kera ubu harimo igice ca zone sentare y'intango ya Buringa none nko gushikisa aho muri sentare y'intango ya Gihanga niyo baza guca imanza za sentare y'intango ya Buringa bafise iyo competence harabaca bimvira mu mutungane ngo ntangora gute ngo la continuité de pouvoir continuité c'est la violence de droit none tumaze kuvuga yuko ibintu byose ingingo 12 nabyanditse ndetse somo byanditse ingingo yose ya 12 mu itegeko ikintu cyose gitandukanye n'itegeko binyuranye kirahagaritswe nukuvuga sentare itari ngaha itanditse yarahagaritswe nari yahagaritswe tuvuze sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura parike ya Republika ya Bujumbura iki fata ingingo kere competence muri mbeya abama imanza zabaye ntabanduka abene igihugu bajuragirika babuze abazishira mu ngiro ntabahari abakora ibyaho no munsi nabaye akaroro k'umupolisi y'umuntu nyabihanga mavyumvise ababu ariko barakora ibyaha bitandukanye amaviora abica abantu habu ariko arabura abaprokirere no ministère public n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica turasavye ngirico mukuru w'igihugu itegeko ryaragiyeho nitubona muri ejoto irindira ryo gushaho inzego z'ubutungane kugira ngo no kurungika abacamanza mu masentare kugira ngo umwene igihugu abandanya atunganirizwa dusavye ko bodushira abacamanza muri do sentare iteko rikaja mu ngiro vuba na bwangu turasaba yuko hoshigwaho indongozi z'abo masentare n'amaparike vuba na bwangu kindi naco turasaba yuko ito ryaragihego ntibapfe kurungika abacamanza bataye ibikoresho naho bakorera ameze neza kwije kuko turabona mu masentare ma komine menshi yego baragwije amasentare igihugu n'amaparike mugabo nta maparike n'amasentare tubona ntabyo tubona ntitubona n'uburyo bwavyo turabona amazone amasentare intango mugabo nta mabiro tubona kuko niba bakorera mu kirere dusaba yuko inyubakwa zibereye ubutungane bibaho kuko iteko ndibaza twarumvise intumbero ivyo nyiri cyo mukuru yagiye ashikiriza mu nama zitandukanye yavuze ko agomba yegereza ubutungane abene gihugu agomba intwaro n'ubutungane bakurikirane bigende neza turasaba rero yuko baca bagira ko babaha uburyo bukwiye ntidusubire kubona aho prokira agenda n'amaguru aho se ntayidagira ni moto n'ikinga imanza zikagandana gushirwa mu ngiro kandi bace bihutira abacamanza mu rwego rw'ubutungane nshimishimye kubivuga n'urwego rurangwa n'ibiturire mw'abantu ibiturire gusa warapfuye rurangwa n'amanyanga rwo gutungana rurangwa no munsi no guca imanza za ngondagonde sikamara mama ni minoti ndaruce kuri ico rero tusaba yuko yeco mukuru w'igihugu yo turonderera abafasoni n'abagabo canke abashinga ntahe umwese ko acemera bijunja n'ijambo bimvuga kuri atari babandi batazi guhagarira ukuri batamika ijambo wa wundi baha ibihumbi 10 ibihumbi 100 timfungira umuntu canke hindura dossier n'ufise ivyemezo uvuga atafise nadutorere bamwe bataboneka mu minsi yahera mu busembwa
no gumiza abantu munyoro abarekuwe, guhindura imanza za civile zisanzwe iz'ivyaha. Bamwe bafata umuntu yatsinze bakamubuza bakanga kumushikiza ivyo yatsindiye babanje gupangwa n'abatsinzwe canke harimo abantu bakomako bihanganye kugira ngo umuntu yatsinze akagumarira atakamba ivyo wakabibura ku mugaragaro utungane buhari. Je naguma ndabakarorero Nyiricyo mukuru w'igihugu twagomba tumusabe kabisa, twagomba twakarorero muri Arishoto dufatiye ku vyemezo dufise kugira ndose kubona ivyo twabonye mu misi heze. Harahindutse cyo no kuta ministere publique amaparike abatwara amaparike yose guhera kumushikiza manza mukuru kigenza wa republika kumanuka gushika ku maparike akukira amasena so imanza makuru amaparike ya republika mu ntara za kera. Twarashimye yuko abari bazingamitse ku rwego bafungira abantu busa n'abari mu munyororo bejejwe n'abarusingo cyo mukuru w'igihugu bakaguma mu mvuto ku nyungu zabo batoza inoti batakogwa koko basubirijwe nukuri mu rwego twita ministere publique mu maparike. Ngona benshi yuko abantu bose bari bafunzwe benshi Twari dufise duruka ngana bavuga yuko twari dufise abantu barenga igihumbi bafungiye hirya no hino bejejwe abarekuwe abagi igigongo n'umukuru w'igihugu abamaze umunyororo dusigaje abantu ndwi gusa. Inze z'ubutungane cyo twa ministere publique amaparike duhere kumushiza manza mukuru w'izinzo za republika umufasoni Rose nabo bari kumwe ku kimanza jembe no basabira uko nka bose bo kongerwa bagashigamo abandi uko bakoze neza baturekura abanyororo. Tuze turashima ibyo tugaya ibyo dushima tubishime abantu nk'uko gwashizeho ni beza vrema. Muganda ndabasaba n'umushikiza manza mukuru w'izinzo za republika umufasoni Rose ntaromere nka Ronari ari mukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ishimishwa ngo commission muri parquet general ya republika. Umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imivyango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo bacamushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora nyarucari akaguma arenganywa ya dosi kazoguma iguzunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakoze bya furambi bagume biryoherewe bimereye aho dossier zibe ziribagiwe kubera cyayi commission procureur Ronald agenda Eliasi. Rero so mushikiza manza mukuru w'izinzo za Republika umufasoni Rose nabo bakorana turabishima ko ijya commission baciye bayifuta no parike yose bayifuse ubimanza zinyaruka n'abafunzwe babafungwa. Mugabo rero mu masentare nukuri kw'Imana abatwara amasentare y'igihugu duhereye muri Cour Supreme sentare ntanyuzwa duhereye muri sentare ntanyuzwa nakugira umugenzo mukuru jewe rafite ivyemezo kuko bise imanza urutonde duhereye muri sentare ntanyuzwa nyirico mukuru haragwaye kugira dukosoreye amaparike ministere publique muri abo go mushinge duhereye muri sentare ntanyuzwa ukubure uje mu batwara amasentare asoye imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya republika bitwa amategeko amakuru d'apere TGI amasentare intango kubura udohe bazima bwa butungane muri tegeko wasinya kugiza bene gihugu ubutungane bibi ibintu bizima bibereye icifuzo twese abene gihugu tuvuga ati twego amashama ndaza politike n'agateka kazira muntu tugomba ubutungane bubereye kuko ari ryo soko giterambere. Atagira ubutungane ntihagira iterambere, atagira ubutungane ntihagira amahoro. Abantu baricana bakihanira, abatagira ubutungane ntihagira intwari bereye, ntihagira demokarasi. Turagusavye uhere muri sentare ntanyuzwa ku mutwe n'abayitwara je navyo ndabivugishwe nukuri. Hari imanza z'abantu banduka zigacibwa abene igihugu bakitura amasentare yose imanza gisaganirizo. Izo manza bacaba batwara amasentare bakaziboroka gushika n'abatwara sentare ntanyuzwa bonyene bagategeka yuko abarenganijwe abatsinze badashikira ivyabo kubera inyungu bavugana n'abatsinzwe.
je nabariki umukuru wa sentare Nanyuzwa ndabakarore hari tariki je namandikiye ndabakarore namarike heshi hari tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 igatego bwabukeye risohotse oyagumye umva sentare Nanyuzwa agumyeho kuko ko yagumye competence guma territoriale kwari kuno sentare Nanyuzwa baye ko pomukuru igihugu mujanje wa mbere nukuvuga numufasoni mwumva ndabwira kamara matso numufasoni yaratwandika imnejoto aratwitura yengi yaratwandikiye numufasoni yaratwandikiye imnejoto aratwitura twe turandikira umukuru wa sentare Nanyuzwa je naramuvugije no ku telefone turamwandikira umufasoni yatsinze kuva mu sentare y'intango yamufakazi afite imyaka 80 gushika muri sentare Nanyuzwa n'umushikiranganje w'ubutungane aramurenganura arategeka arenganurwa ukuvuga yarafakaye ivye byose baca bitwara umufasoni ufakazi yitwa Roza kana muvuga izina kuko aragowe kandi ararusha umufakazi yitwa Roza haci imyaka ndio kubgayo Roza kuri dossier razo kuna ndike mukuru gihugu umukuru sentare Nanyuzwa namayiko mukuru gihugu nukuvuga irafaka ivye byose haza abantu mugabo bavye hanze kubitwara baraburana gushika hose nari abatandukaniriza uko vyogenda mugabo ho amasentare asanzwe TGI sanga nta hango agomba kumushikiriza mugabo umukuru wa sentare Nanyuzwa acavyanga agacategeka yuko umufakazi ahabwa urubanza rusikirizwa babanje guhindura kamere y'urubanza rwo banduka n'umushikaje w'utungane yemeje kwa kundi abanje no guhindura na sentare nyina twara Nanyuzwa ivyo yemeje mugiki cyatubabaje rero tumaze kubimwereka birahora bamwagiriza yo bacabondira amanyanga avuga ngo uwo munyokuru ngo ntiyanditswe tugira amahirwe buramatayi ntanza Bujumbura acandika prokeje na yuko neza uwo mufakazi cyamwandikira Otena Bujumbura cyamwandika yuko umufakazi yanditswe cyo mategeko acaramushira ko nagize do mariage ayo yanditse umunanditse muri ona yanditse mu mwaka mu l'année 1953 mu 80 ngibikibaga cyane 80 muri umvira neza muri sentare Nanyuzwa muga mu nyuma agategeka ugacamuma ku telefone ngo bive muri civil muri parike ngo bumvishe yuko uwo munyokuru ibyo sentare yamuhaye yuko igice nk'ibisigi bimufasha gushika no kwita Imana abana baronka igice ngo nagabure nk'abana kandi injwa sentare bivuga mu nyuma umukuru wa sentare Nanyuzwa aca telefona ngo byase muhungu we mupfunge yavyaye mu nzu umupfunga umunyokuru bavere imyaka 80 none sentare Nanyuzwa ugwaye mbwira none muri sentare Nanyuzwa mukuru w'igihugu sentare mukuru wa sentare Nanyuzwa agwaye no muri sentare Nanyuzwa bakagwara batemera kuba izingingo za sentare zawe nabanduka akazihindura kanka ko imanza we nabanduka zija mu ngi ari we ahagariye utungane none sentare ziko kiri imanza zizokoheza gute izo ingingo nazo cyo tuberuka ko z'igihugu gushikare kuri residence n'abahuza ari bazozubahiriza igihugu gifuye hejuru no hasi gica gipfa nimba agomba koko bwa butungane ipfuriza bene igihugu twazi ko nginje mu gugu akunda bene igihugu n'ubutungane bwa butungane ipfuza bene igihugu ko bumera neza namaza dukuriye mu aho dusavye gura kuri sentare Nanyuzwa gushika hejuru bose muga aba ministère public ko birapanze neza imeze neza adukurireho azere bashasha kaje tumusaba yuko acanga abacamanza bahora bakora muri komini baboneka mu manyanga abatujanira handi batamenyerewe kumenyana ko besha bisaba komisionere kugira abakomisiyeri babo babure abakorana kugira dukomeze gutungana kuri ico rero shimye ucavuga ikindi cyese abanyirico mukuru w'igihugu kandi mu gushira abatwara amasentare n'amaparike kugira ngo utungana shaka bwegera bene igihugu bakora neza burame tumusavye nawe kubakurako
abantu babatera ubwoba. Hari abantu bimonogoje bigize ibihangange mu gihugu. Umukuru umucamanza afite dossier cyangwa umumagistra bamutelefona ngo giruko wasuku chatukukuza uri procureur cyangwa umucamanza kubera twebwe tuvugana n'umukuru w'igihugu, tuvugana n'umushikanje wa mbere bamuga muri kubutegetsi, tuvugana n'umutamukanye w'umukuru w'igihugu. Tumusavye rero abantu babacafuza bagakora amabwa bateye ubwo abo mutungane babitwaje abigize inyuma. Agomba ngenda mumenyesha yuko mu biro iwe mu kumusaba bamaze mumenyesha yuko uri ubutungane bukomere ahere hajya mu biri we kwa Ntare baga bahanuzi nyinshi mu bahanuzi biwawe beshi hajya harimo isiha. Hari abahanuzi b'umukuru w'igihugu ahi wawe bamwe ugenda ari mu bahanuzi muri biro juridike. Hari abahanuzi batatu bagisibije baba komisionere ha muri biro social politique. Hariyo abahanuzi iwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bene igihugu batelefona n'abantu b'umutungane ngo koruko ngwere hari hejuru mubiri wawe mubiri wawe muhanuzi haragwaye turafise ivyemezo aho mbere muri bo bamwe abagwiza tunga bamwe bazari imitaye mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa barenganywa harimo igihagararo n'ukuboko kw'abahanuzi bawonyeje mu gihugu. Turafise ivyemezo hamwe hari n'ababandikiye natwe muri ashaje twarabandikiye dusaba umubonano ko barabwiza tumwe ko baratotezwa banyaga ivyabo twagomba kubashikiriza abahanuzi mu by'umukuru w'iwanyu. Turashima ko twakiriwe n'intumwa zanyu turabaha ivyo mwadusavye twandika mu iketa ryo twandika ivyemeze twaranditse kandi turadomako mugabo amakete yose azahi wanyu hari abaruzi banyaho haragwaye baca bayanyegeza no muri cabinet civile hari abasekreteri bagwaye bacaje abadossier saje ntabashikira baca bayanyegeza n'abaruzi banyu twarabituye gushika cyatangaje yirico mu gihugu gushika tubituye abwiza tunga bagowe hari abene igihugu bagowe hari abaruzi banyu muri wanyu bari ngaho ndayifise ngaho ndabaga komisiona bene igihugu bakabwira ati itumwe n'igihugu babatwaye impapuro originale baberetse bimwe ko raburanira ya matongo n'ivyo wabo bagaca baziyikiza bagacasumya kuza kurigabangana ngo nyene turafise urazo dutumako tuzoba kwerekana ivyemezo byose nabo bene igihugu tubakuzanire heri wawe rero kugira ubutungane bukomere abanuzi bawe birakene ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu abene igihugu baragowe. Ndafise n'undi muntu yitwaza umunyeco yiri cyubahiro mutambukanye n'umukuru w'igihugu yafasha abantu akabahohotera arabafungisha ku nguvu n'ubarafunzwe ateka umutungane ukorako arukira imurembwe canke ngo acaronka mitation basha mucankuzo. Dusaba yuko kugira ubutungane bukomere rero mu ncamake umukuru naduhe indongozi z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga n'abatohoze abari harabazi bamwe twari mwandikiye ku mugaragaro je navyemanga ko navyanditse kuko ndi mu biwe narakiriwe nta n'imizi 12 irahera je abanyake mu by'umukuru w'uko naso kwivuga niko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabere igihugu baremvye bibwa mu by'umukuru w'uko batoteza jewe ndakira ndavyivugire mfume mfa